kuba genocide rero byavuga ko itahagaze ahubwo genocide yabandanije iba kubera ko za nyungu za Amerika baba bashaka gusapotinga Kagame bivanye n'ivyo yabemereye kuko urazikoresha umwanya mw'intambara urazi ko Kagame twarivuze kuva keshi Kagame ntiyagwanye no ntambara Fred Rwigema niwe yayigwanye bari mu Rwanda baraza kuduhinyuza Fred Rwigema niwe yayigwanye muga Fred Rwigema ntigeze yipfuza ko abahutu canke abatutsi bo mu Rwanda yashatse ko bogira intwaro rusange nkuko CNDD-FDD yabigenije ngahi wacu sivyo musanzwe niyo ari declaration yiwe ya Fred Rwigema bavuga ati twebwe turagenda mu Rwanda tugarura intama zazimiye hama tugende mu Rwanda hama abanyarwanda babane mu mahoro kuko urazi ko na president Habyarimana ari byo yifuza ego cyane haca haba kwa kuntu Kagame atigeragirana atigira ahuza n'abantu canke aprofitira muri desordre kandi avyita uko nyene Habyarimana yaramwinjije mu gihugu baricara mu biganiro urazi ko bari bagomba bagire ibintu byo kuvanga igisirikare sivyo urazi ko Habyarimana yabahaye n'amakadi d'antonema y'amakabasi bashikiramwo y'abantu bavuye mu ishamba sivyo baragiye haje cakoze yego ikigali baragikora basanga abantu aho bari barabica mugabo motifi hari murazi ko Kagame aheruka gufatirwa ibihano muri Kongo motifi yari yari uko bavyagiriza kuri intera hamwe bavuge ko intera hamwe zavuye muri Kongo ziza kwica abantu hehe mu Rwanda kandi bari mu cunamo nimwe bavutanga uruvuga nti genocide ari ukuntu ayivyazamwe umusaruro no kuvuga atanze sacrifice y'abanyarwanda bamwe baraswe nyimbabo bari mirongo kugira ngo acagira declaration avuga ati mwabonye babagabo ko batanguye no kudusanga mu misi y'icunamo urumva system ariko arakoresha aya namakuru mutazigira mumenye mbe kurushwa urazi ko bigeze interamwe zigeze kwinjira mu Rwanda igihe kiri bararasa bariko bagenda Kigali Imana niyo yatabaye ayo makuru ntana mu misi yahera mu mwaka uheze ayo makuru ntana wigeze umenya sivyo kubera ko ntibabivuga ana makuru atangwa n'abanyarwanda niko rero biko biraba uno mwanya hari abanyagihugu babayesa batanzwe nk'ibitambo kugira bavyekeke hehe intera hano ndagize mwiriwe canke mwaramusifanye naho umwe wese aherereye uyu nundi munsi udasanzwe no munsi mwiza cyane aho dusubiye kandi guhura n'umuvukanyi wanje John Mabu tuyaga kuvyerekeye politike yo muri kano karere twagira politike gusa duhora tubayagira n'ibindi entertainment ariko uno munsi tubayagire ego inkuru iri update cha tubayahereza bigacaho vyociye reka John Mabu banza baramutse yego kabisa mumeze neza abantu bacu nizere ko mumeze neza badukurikirana abameze nabi n'abameze neza no kwama mushima Imana wo meze nabi no kwama wizera ugasenga igikuru no guhema kabisa hama utarakora sabone cyangwa subscribe nabikore kugira ngo umuryango bananye gute waguka cyane kabisa turabakunda cyane abantu mwese mudukurikirana mutwereka ko tutatamba twirorera kabisa ndibazo yo ni John Mabu mwamwumvise tumaze kurana ibiganiro byinshi ariko uno munsi hariho inkuru ntanashaka kumubaza ko bafitiye kwa makuru kuko jewe ndayivuga ariko na Mabu araza kuyibashikiriza kugira mutaho ego kuva igihugu cy'u Rwanda kimenyekanye ku isi yose kikamamara mu makungu cyamenyekanye bivuye ku bintu umupresident mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yagiye arakora ibyo biza gutuma u Rwanda rumenyekana byaba bibi canke vyiza byaratumye cyane u Rwanda ruvugwa sirtu cyane ikintu bise genocide cyamagihimbazwa uko umwaka utashe mu kwezi kwa kane itariki indwi le 7 voilà mais ujya president wacu bamwise le 7 canke le 6 ego niho bitangura ego le 6 no bitangura neza neza rero John Mabu nkuko tumaze kubiyaga kenshi hari amakuru ndiko ndabona muri iki gihugu cy'u Rwanda bari mu cunamo cyo kwibuka twe tubyita kugandara kugandara mu kigandaro rero bo bari mu cunamo cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ntitugaruka cyane genocide ngo yakorewe abatutsi ngo ahimbaza ibyo turabiyaze ko cyane ariko no munsi hari amakuru ndiko ndumva yuko hari abantu bishwe bari mu cunamo ayo makuru ubuyazi si uyazi amakuru turiko turahabwa n'amantene yacu mu Rwanda bari mu bintu bitwa ngo kwibuka twiyubaka niko babyise kwibuka twiyubaka no kuvuga ikirere je namamvuga ntahera ku ntukoresha umwanya cyo guhapore abanyarwanda kuntu babuza babo birababaje kubona ko abanyarwanda
babuze ababo ariko je ikintu negura nukuntu bama babishira mu bwoko bumwe bewe urazi ko mw'irya genocide hari abarundi benshi bahapfiriye ego abarundi benshi bahapfiriye hari abarundi bashira mu mashengero hari abarundi bashira mu misigiti baricwa mugabona twebwe turahojeje imiryango y'abarundi yaburiye ababo mu ivyo bintu kuko turafise intahe nyinshi zigenda zivuga ivyabereye mu Rwanda kirya gihe ca 1994 sivyo turahojeje cyane turanihangaye turihanganishije abanyarwanda sivyo so no kuvuga iki bibuka abatutsi mugabo n'abahutu barapfuye hari imiryango y'abahutu yarokoye imiryango y'abatutsi hari imiryango y'abatutsi yarokoye imiryango y'abahutu kandi kirya gihe rero cyo abantu bakwiye kumenya iyo umuryango w'umututsi urokoye umuryango w'umuhutu bakabimenya baca bagira ante baca bakwita nubwo waba umututsi hari n'undi muntu je yambwiye yari twavuganye ku telefone arambwira ati mugende ari Kigali arambwira ati mugende burya hari ibintu bababesha burya mu Rwanda 1994 abantu bicenye n'abatutsi ku bandi sivyo abatutsi bamwe nibo bahemukiye abandi batutsi kugira ngo bashike kuri kunyungu zabo bwite hari kibazo ndiko ndagerageza gusigura kugira ngo nze ku kibazo wambajije mu bisanzwe inyuma ya genocide yabandanye iba urabona genocide iri kirabera mu karere ka Kongo murabona genocide yabereye ngaho iwacu izanywe n'abanyarwanda kuko twebwe ava abarundi twari twimereye neza uravyibuka yego cyane abanyarwanda bamaze guhunga bakazi no urazi ko baci batwizizamwo amavirisi nuku natwe intuzenya itsimbatsimbarira bangaha mu gihugu cy'u Burundi sivyo ndiko vuga iki ba Kizito Mihigo barapfuye inyuma ya genocide ba Jepoli barapfuye inyuma ya genocide hari n'abarundi bagiye barasangwa n'abanyarwanda bagiye barasangwa hanze za South Africa za Canada zahe babica kuva genocide rero Jaravuga ko itahagaze ahubwo genocide yabandanije iba kubera ko za nyungu za Amerika baba bashaka gusapotinga Kagame bivanye n'ivyo yabemereye kuko urazikoresha umwanya mw'intambara urazi ko Kagame twarivuze kuva keshi Kagame ntiyagwanye no ntambara Fred Rwigema ni we yayigwanye Rwanda baraza kuduhinyuza Fred Rwigema ni we yayigwanye muga Fred Rwigema ntigeze yipfuza ko abahutu canke abatutsi bo mu Rwanda yashatse ko bogira intwaro rusange nkuko CNDD-FDD yabigenije ngahi iwacu sivyo musanzwe niyo ari declaration yiwe ya Fred Rwigema bavuga ati twebwe turagenda mu Rwanda tugarura intama zazimiye hama tugende mu Rwanda hama abanyarwanda babane mu mahoro kuko urazi ko na president Habyarimana arivyo yifuza ego cyane haca haba kwa kuntu Kagame atigera ahuza n'abantu canke aprofitira muri desordre kandi avyita uko nyene Habyarimana yaramwinjije mu gihugu baricara mu biganiro urazi ko bari bagomba bagire ibintu byo kuvanga igisirikare sivyo urazi ko Habyarimana yabahaye n'amakadi d'antonema y'amakabasi bashikiramwo y'abantu bavuye mu ishamba sivyo baragiye hajya mugabo urabona bagomba bakina amaje murazi ko hari inkuru ivuga ko abasirikare b'u Rwanda bazanye systeme yo kuvuga ngo twebwe ntiducanisha inkwi zo mu Rwanda turagenda kuzisenyera bagafata ibikamo bya gisirikare bakagenda kuzana inkwi hakagenda abasirikare inkotanyi 2000 RDF kumbe hari abandi basirikare ba RDF bari barasize inyuma sivyo umva ko bari bafise plan bari barasize inyuma hagiye gusenya 2000 hazi 4000 burya rero intera hamwe zagiye kwishi turazisanga ari nyimba ari 500 bari Kagame yavuze kazozana vyigwijwe na gatatu aho ndi bakagenda mu mihana kujya kuntu system bagira kumva niyo system yagize bacha mutega gateko ngabo Fred Rwigema ibyo ntiyabishaka hama Kagame aramuhemukira iyo ni genocide mu yindi urumva genocide yatangwe gukogwa ava memke inkotanyi ziza mu gihugu urumva rero ninjiye mu cyo kibazo twe turafise ama antene yacu adu telefona akaduha amakuru yo mu Rwanda murazi neza ko amakuru yo mu Rwanda sivyo murazi neza ko amakuru yo mu Rwanda atigera avugwa n'ibinyamakuru byo mu Rwanda iyo rero tugerageje kubabwira ibiriko biragenda nabi mu gihugu cy'u Rwanda nuko hari abanyarwanda baba bararambiwe bakavuga ati mwebwe muravuga bikagera ku akira no makuru Tuko makuru dufise nuko uno munsi hari igitero cyakozwe i Kigali baragikora basanga abantu aho bari barabica mugabo motifi hari
murazi ko Kagame aheruka gufatirwa ibihano muri Kongo motif yari ihari yari uko bavyagiriza kuri interahamwe bavuge ko interahamwe zavuye muri Kongo ziza kwica abantu hehe mu Rwanda kandi bari mu cunamo nimwe bavutangura uvuga nti genocide ari ukuntu ayibyazamwe umusaruro no kuvuga atanze sacrifice y'abanyarwanda bamwe baraswe nyimbabo bari mirongo kugira ngo acagira declaration avuga ati mwabonye babagabo ko batanguye no kudusanga mu misi y'icunamo urumva system ariko arakoresha aya namakuru mutazigira mumenye mbe kurushwa urazi ko bigeze interamwe zigeze kwinjira mu Rwanda igihe kimwe bararasa bariko bagenda Kigali Imana niyo yatabaye ayo makuru ntana mu misi yahera mu mwaka uheze ayo makuru ntana wigeze umenya sibyo kubera ko ntibabivuga aya namakuru atangwa n'abanyarwanda niko rero biko biraba uno mwanya hari abanyagihugu babaye batanzwe nk'ibitambo kugira bavyekeke hehe intera hano murazi neza ko hariho amakuru avuga ko hari abasirikare 4,000 baheruka kwiyemeza ko bagiye kugwanya president Paul Kagame sinze ko amakuru yabo ndayafite ibi rero ni ibintu ariko baragira kugira ngo baburizemwo canke babandanye batesha umutwe abantu ariko iciza nuko amakungu yamaze kubahinyuka amakungu yamaze guhinyuka baramaze kubona ko bajya abantu bakora system yo gutanga ibitambo kuko bro inkotanyi kukwica nakanya gato bro sizo de criminel bajya bajya n'abicanye kukwica nakanya gato gutangamo igitambo warabonye bakayumbanya mwasa uko bahatswe kwicwa urumva no kuvuga mukoranye bobo baranakwica none nyimba bica umuntu yabafashije gushika ku butegetsi kuko kayumbanya mwasa ari mu bantu bakoze urugamba bwo kubohoza abatutsi mu Rwanda none umwanya ari hehe sibyo kandi kayumbanya mwasa ugerageje kumva amateka yiwe ngo n'umugabo yankamanyanga yankamanyanga kabisa je ndafise intahe y'umutipe yitwa Robert Kabera umuhungu wa Fred Rwigema yari semuwe muto wo mutipe Robert Kabera abantu baratanga ibiganiro kuri YouTube barabibona yaravuze ntitwe je na je baswe kunyica bamaze kumenya ko je wanje hari cyo apana Fred Rwigema urumva genocide n'ubirabandanya umwe kuvugana hari abanyagihugu bariko baricwa udakurikije mbe urazi ko udakurikije ibyo bobo bashaka baca bagira nti ni direct baca bakujya sibyo ni direct baca bakujya kabisa John Mabuti genocide iracabandanya ni iki ukangurira abanyarwanda bo abanyarwanda ntibamenye ko bamaze kujya mbono mvugike nta mvura idahita sibyo rero kubona abanyarwanda bamaze kujya mu bibazo nk'ivyo byo gutwagwa nabi byo gutwagwa n'umuperezida w'umunyagitugu bakwiye kubimenyera hama abanyarwanda bakiga how much bashobora kubisohoka mu bino bintu kuko bino bintu tumaze kubona ko ari catastrophique uriko urabona ukuntu basi bariko baricwa n'inzara kugeza isa kubera ko ubutegetsi bubi sibyo abanyarwanda rero ubwabo ko bomenya kwikura muri iki kibazo abanyarwanda rero twayaze ariko aransigurira ingene genocide namubaje ati genocide ko yitwa ko yakorewe abatutsi n'abahutu bishwe ngurumba twita ko yakorewe abatutsi kwera ngo abahutu nibo batanguye kwicana nibo barema ico kintu ngo twebwe bajya ngo nibatuvireho turahogora mu Rwanda nta bahutu bakoze genocide bro bijya bintu byari planifiye mbe urazi ko hariho indirimbo zari zaratangwe no kuririmbwa zivuga ukuntu bazica Habyarimana izo ndirimbo bro nimba ushaka mpamve ndaguhana link meme igende gitarana korogwa hari indirimbo zaririmbwa na bamwe b'abasirikare b'inko baradf bavuga ukuntu bazomwica Habyarimana bro yari yashatse kubana neza n'abajya bajamo sibyo yarashatse gusangira nabo ubutegetsi mu madiskuru ugenda urabeka Habyarimana arabivuga ati twe bavuga ko tubita inyenzi bonye najya amazira nibo bayise twera mu twagize twise inyenzi no kuvuga iki bijye nimwe nakutangurira kubwira kuri Fred Rwigema ije prayer y'abazungu bro prayer y'abazungu kubera bivanye n'akarere bashaka urabona Fred Rwigema yari yaranse kuja muri Kongo guteza umutekano muke kuri Mobutu sibyo ariko abazungu bari bashaka profit y'ibinyene ubona Kagame amaze imyaka 30 akora ushaka kumenya neza none ntiyafashe ubutegetsi 1994 intambara zatanguye ryari ntizatangwa predeza 1996 niba kibinjira muri Kongo c'est ça bavuga ati wewe uragenda hajya mu Rwanda
ufata igihugu hama ukore genocide hama bajya bagabo ndazi bazohunga ibihugu bya mbere bazohungiramo n'u Burundi Kongo za Uganda za he sivyo kubera ko Kagame ntashobora kuja muri Uganda kubera ko Museveni yaramuretse sivyo hajya n'ubundi hajya yoshora mu bisanzwe no muri Uganda hari abanyarwanda benshi abo bita intera hamwe no mu Burundi bavuga ko binjiye no muri Kongo rero yari plan y'abazungu bro bijye si ibintu byaje parazari ni ibintu byari byarateguwe byari wari umugambi wateguwe haje bareke rero gushira ikintu zenya ku bahutu mu Rwanda cyane iki oya vraiment umugabo je namamvuga ikinyoma ntagira kimwe kigira gitsinda ukuri kurateba bro ukuri kudugana ku maeskaliye ikinyoma naco kigenda kiramanuka ukuri kurateba ariko kushika uyo muhungu rero yaciye ambwira ati urabona ngo namubajije ati kubera iki none abo nimba bahutu barabikoze bari bafite insiguro ariko yatumye babikora ngo wapi ngo nurinde guca igeni ngo n'urwanko ngo inzigo niki cyarambwira ati none iyo nzigo n'urwanko wagiriza abahutu sivyo uno munsi oya atuno munsi Kagame akirondera abantu ibyabaye muri 94 uno munsi akirondera mbere bamwe baranapfuye Kagame arazi ko atafashe igihugu kubera akomeye bro yamana ubwoba niyo mpamvu rero iyo ufise ubwoba uvuga ati je umwenda nta mahoro y'umunyabyaha ndafise support y'abanyamerika urumva reka Kagame si wabarondera ni mwumvikano wahabaye imbere yo kubamuha igihugu tuzogufasha no kubasanga iyo bari uretse bo bamuha ibigwanisho kuja muri Kongo sivyo documentation ya Amerika na documentation y'u Rwanda ntibakorana kugira ngo bafate baje bagabo sivyo ni kuvuga ikirero Kagame arazi ko igihugu atagifashe kubera ngo akomeye yamana ubwoba urabaza ko na mu Rwanda bro umupolisi umwe umusanga gahundi hati iriwe mu Burundi ushaka gufata ibirometero 5 utarabona umupolisi yamana umva ugiye kuraba n'ukuntu umutekano mu Rwanda umeze bamwe bafise ubwo bavuga ati twebwe umwanya n'umwanya baje bajamo urazi ko bari bakomeye mu karere bro gise cyavya Imana bari bakomeye cyari gikomeye fo nuko cyagambaniwe kiragirante kiraburabuzwa hama iyo wagambaniwe bro n'amakungu yose kajya kantu ka genocide bro n'akantu gateye ubwo inge basi genocide muri Kongo niyemezwe uzorabe Kagame inge basi niyo bazobinyegeje bazobasangayo niyemeza kandi ashaka kwemezwa ndabizi si Amerika na Kongo bose bameze neza akantu twafyondeye naka nawe reka twagufyondere gato bande wibana kabisa rero urumva neza yuko ivy'ugwanko nimba bagiriza ugwanko rw'abahutu na Kagame ubwo gwanko nubaracarufise rero ningire ku Rwanda ariko barapfa kuri Kagame hari umuririmbyi yitwa Bahati yarabiririmbye avuga ati twebwe igihe twamusapotinga tumugemurira tuzana ibyo kugira ko abarobere hari ukuntu babagemurira ntitwari tuzi ko bizorangira atangwe natwe kuturondera sivyo wo Bahati ntiyaburiwe irengero inyuma yuko avuze ibyo bintu yaburiwe irengero niko bimeze muri ibyo Bahati n'umunsi ibintu by'amaslamu ko uwo yaje yaraburiwe irengero ubunye baramuriye deshe so atasha ibyo birazwi kabisa reka rero Mabu dugereze ngaha abadutawe badutahuye ariko tubahereze rendezvous y'ibiganiro bikurikira hari amabete tugiye kubaronderera hari amabete tugiye kubaronderera some turaza bahereza turabakunda cyane turiko tubaha makuru mutari ko murahabwa tuhabwa n'abanyarwanda bari Kigali ubwabo Kigali ndani big up for you.